abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki, abari mu nzego z'umutekano n'abari mu nzego z'ubutungane. Bamwe bose twarabibutsa uruhara bafise mu matora bivanye n'amabanga bajejwe. Muri iyo nama twaraberetse nabo nyene urutonde rw'ibiro vy'itora mu gihugu cose kugira bizobafashe gutondeka abo bazotuma kurorera canke kurereka uko amatora ariko aragenda. Dufise ibiro vy'itora 14,103. Dufashe babiri ku biro vy'itora kugira umwe aje kumira amate uwundi amusigarire, muca mwumva ko ari iburi ibihumbi birenga 28 vy'indorerezi z'abanyamigambwe. Hari umukomiseri yaratuzaniye ijambo twakunze yabise inderetsi. Mu nkundire tubanze dushimira Imana mushobora vyose ku vyiza yama igirira Uburundi n'ababubamwo. Turashimiye Imana kandi kuba twavuye mu mihingo itandukanye tugashika ngaha amahoro. Tuyisavye kubana natwe muri kino kibanza kuko nituma vyose bigenda neza. Kwigenekerezo rya 12 ndamukiza umwaka wa 2024 twari muri kino kibanza aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yararamutse yugurura icese inyigisho zijanye n'ingendo ibereye yoranga abarundi muri ibi bihe vy'amatora y'umwaka wa 2025. Umugwi seni uramukengurukiye cane. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu, mu nkundire ndabashimire bimwe bivuye ku mutima kukigoro mwasubiye kugira mugashika hano kugurura icese imyiyamamazo y'abahiganwa mu bibanza by'abashinga amateka n'ivy'abagize inama z'amakomine muri aya matora y'uno mwaka. Nsabe abari ngaha bose bamfashe gukura ubwatsi mu kubakomera amashi menshi cyane. Nagomba kandi nshimire abazohiganwa mu bibanza by'abashinga amateka n'ivy'inama z'amakomine hamwe n'abakenguza amateka n'abazoza mu nama z'amakomine n'ubwo bobo uyu munsi batashikiriwe ngo bagire defile, ariko mwumve ko urubanza ari rumwe. Abo bose rero bitavye bino birori kuba barafashe intumbero nziza yo kuja mu ihiganwa n'ikimenyetso gikomeye cerekana ko bamaze gutahura ivyiza vy'intwaro rusangi, kuko iyo atababo n'ibi birori ntivyari kuhaba. Turabashimiye cyane namwebwe mwese mwigoye mukaza kwifatanya natwe muri bino birori. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu, bubahwa mwese mukoraniye ngaha, intambwe umugwi seni ugeze ko yo gutegura amatora y'uyu mwaka irashimishije kandi irahambaye. Umugwi seni wonyene ntivyari gukunda ko wishika ko udafashijwe n'abegwa n'amatora bose. Aha twovuganye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu, abajejwe intwaro, abanyamigambwe, abarongoye amashengero n'amadini, abarongoye amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'abene gihugu bose muri rusangi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu, mu nkundire ndabashikiriza ibikorwa bikuru vyagiye birarangurwa n'umugwi seni kugira ushike ku ntambwe yo gushira habona abazohiganwa. Mu kwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2024 umugwi seni ufashanije n'inzego z'igihugu zitandukanye waratunganije igikorwa cyo gutororokanya ibibanza vyabereyemwo iyandikwa ry'abazotora muri uyu mwaka wa 2025. Ivyo bibanza vyaremejwe na ya migwi ijeje gutunganya amatora ku rwego rwa komine sesi no ku rwego rw'intara sepi hamwe no ku rwego rw'igihugu seni. Ivyo bibanza vyatorokanijwe mu gihugu cose, vyose hamwe bikaba bingana n'ibihumbi 4,449, bikaba biri ku mitumba n'amakariti ingana ibihumbi 344. Nibyo vyabaye umushinge w'itunganywa ry'amatora y'uyu mwaka.
Ikindi twabamenyesha nuko imitumba yose igize igihugu cacu ifise inyubakwa zishobora kuberamwo amatora. Ivyo navyo nivyo gukenguruka kuko birapfunyira urugendo abazotora. Ivyo bibanza navyo ahanini bikaba bigizwe n'amashuri ya leta, ayegamiye amashengero hamwe n'ayabikorera ivyabo. Ico gikorwa cakozwe hisunzwe itegeko rishasha ritunganya gushasha igitigiri n'imbibe z'intara, aho amakomine, amazone, imitumba n'amakartier, aho intara zavuye kuri 18 zikaja kuri 5, amakomine akava ku 119 akaja kuri 42, amazone akava ku 375 akaja ku 451, imitumba n'amakartier navyo bikava ku 2911 bikaja ku 3344. Kwigenekerezo rya 15 Gitugutu umwaka wa 2024, umugwi seni warashikirije abarundi n'amakungu ibibanza vyatorokanijwe mu gihugu cose vyabereyemwo iyandikwa ry'abazotora mu matora y'uyu mwaka, biberamwo imanikwa ry'intonde z'abazotora, ni navyo bizoberamwo itangwa ry'amakarata y'abazotora, kandi vyinshi muri vyo bizoheza biberemwo amatora nyezina. Kuri iryo sango nyene harashikirijwe icese ikirangamisi c'amatora, kandi kikaba cahavuye cemezwa n'itegeko ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu kwigenekerezo rya ndwi Kigarama mwaka wa 2024 rirarika abenegihugu kwitaba amatora. Nico turiko turisunga mu itunganywa ry'ibikorwa bitandukanye. Twagomba twibutse abarundi n'amakungu ko mu gushikiriza ikirangamisi c'amatora y'uyu mwaka twisunze amategeko n'amabwirizwa y'igihugu, twisunga kandi amatora yabaye mu mwaka wa 2020, aho inzego ziri ubu zatanguriye gukora n'aho ibiringo vyazo bizoherera. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu, bubahwa mwese mukoraniye hano, ibiringo bikuru biri muri ico kirangamisi c'amatora ni ibikurikira: itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka hazoba amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Itariki ya 23 z'ukwindwi mwaka wa 2025 haba amatora y'abakenguza amateka. Itariki 25 z'ukumunani uyu mwaka haba amatora y'abajenama b'imitumba n'amakartier. Nkuko bagiye barabashikiriza abagiye bararemesha ibikorwa, murazi neza yuko kuva kuwa mbere itariki 12 gushika ku itariki 14 uyu mwaka hazoba gutora amakarata y'itora aho mwiyandikishirije. Tuboneye akaryo kubatera kamo mwese muri hano, mutubwirira abenegihugu batashitse kuwa mbere mu gitondo basidukane n'iyonka baje gutora amakarata azobatuma batora. Harabaguma bavuga ngo iminsi ni mike, ngo inkware zisezerana mu masesa, kandi ngo ukuri guherera mu ruvugano. Iminsi 3 irakwiye. Ibiharuro twafatiye kugira mwumve ingene twabishitseko, ku biro vy'itora hategekanijwe hafi abantu 500. Ufashe iminsi 3 ku bantu 500 n'abantu 150 ku munsi. Abantu 150 ku munsi hazoba hari abakozi babiri ku biro vy'itora. Nukuvuga umwe azotanga amakarata 75 ku munsi. 75 ku munsi ufashe imbere ya saa 6 n'inyuma ya saa 6 na makarata atarenga 35. Twagomba mu vyumve dufashanye dusenyere ku mugozi umwe, ico gikorwa mu minsi 3 kizobe carangiye. Ikindi naco twabamenyesha, mwamaze no kuvyibonera, ni navyo biringa vyatume tubukoranira ngaha, kuva kwigenekezo rya 13 z'uku kwezi gushika kujya 2 z'ukwa gatandatu hazoba imyiyamamazo. Imyiyamamazo izotangura mu gitondo saa 12, saa 12 zo mu gitondo, ahera izindi saa 12 zo ku mugoroba. Aha sino kwirwa ndaja kwidonido ry'amategeko
agenga imyamamazo, kuko nyene icubahiro yashize ku mukono kuri iryo tegeko. Nibaza ko mwese mwamaze kuribona, nashaka mu nkundire twongere tumukomera amashi menshi cyane. Nikimenyamenya yuko amatora yo 2025 ari ntibukuka, ategerezwa kuba. Bamwe babaza bati none iyi minsi 3 tuzoba turakora iki? Iyi minsi 3 ituma abahiganwa bimenyekanisha mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati, cyane cyane babura amatari na ba mustanteri, kugira ngo iri sinzi ry'abantu mubonye rihejeje kugira defile litange programme, urutonde rw'ingene bazogira ama meeting, ntihagire abahurira ku kibuga kimwe. Ivyo rero bazobifashanywamwo n'intwaro yo hagati mu gihugu. Iyi minsi kandi izobafasha kuko binavyo nyene birarekuwe, nk'abipfuza gukoresha televiziyo na radio vy'igihugu n'ibindi bimenyesha makuru, ujya mwanya basaba babatondeke, kandi twosaba ko bobaha umwanya ungana kubabisavye. Hanyuma ca kigo CNC kijejwe gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora bizodufashe gukurikirana birabe ko atawarenganijwe. Kuva ku igenekerezo rya 2022 gushika ku rya 31 Gitugutu uyu mwaka uheze nako harabaye igikorwa cyandikwa ry'abarundi bazokwitaba amatora yo muri uyu mwaka wa 2025, haba mu gihugu hagati no hanze y'igihugu, mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu, hamwe no mu bihugu Uburundi bwarungitsemwe abasirikare bagiye mu butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano. Abene gihugu baritavye ico gikorwa c'iteka mu mwanya wategekanijwe. Indorerezi zasavye impusha zarazironkejwe, zirarorera iryo yandikwa mu bwitonzi no mu bwigenge ntangere. Kuva ku igenekerezo rya 4 gushika ku rya 8 Munyonyo mwaka wa 2024, umugwiseni warasavye imigambwe 8 z'imigambwe n'abigenga gushikana muri seni ibimenyetso bibaranga bategekanya kuzokoresha mu myiyamamazo y'aya matora, ari navyo vyashizwe ku ikarata y'itora. Abatashoboye kubizana muri ico kiringo babizananye n'amadosiye y'abipfuza kwitoza mu bibanza by'abashinga amateka n'ivy'abagize inama z'amakomine, kuko vyari mu vyo basabwa. Ku igenekerezo rya 3 Kigarama umwaka wa 2024 gushika ku igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2024 harabaye kwandika mu buryo bwa none ivyatorokanijwe mu gihe ciyandikwa ry'abazotora, biranga abazotora bose bakwije ibisabwa, kimwe bita mu gifaransa saisie informatique. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu, ico gikorwa mwaragiteye iteka, murahishikira, murabona ingene kiriko kirarangurwa, twongeye kubibashimira. Ndetse n'izindi nzego zitandukanye zarahishikiye, twovuga nk'abanyamigambwe, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'abandi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu, bubahwa mwese mukoraniye ngaha, kuva ku igenekerezo rya 9 gushika ku rya 18 Kigarama umwaka wa 2024, umugwiseni warahamagaye abipfuza kuzokwitoza mu bibanza by'abagize inama z'amakomine, gutanga amadosi ku rwego rw'imigwi jeje gutunganya amatora mu ntara sepi. Kuva ku igenekerezo rya 9 gushika ku rya 23 Kigarama naho umwaka wa 2024, kubipfuza naho guhiganirwa ibibanza by'abashinga amateka baratanze amadosi mu mugwiseni ku rugero rumwe rumwe rwose, hisunzwe ingingo z'ibwirizwa rigenga amatora. Haciye hakurikira gusuzuma yuko amadosi yatanzwe yoba kwije ibisabwa n'amategeko. Mu kwezi kwa Kigarama mwaka wa 2024, abatanze amadosi ku rwego rw'intara sepi baramenyeshejwe amadosi yemewe akwije ibisabwa n'amategeko n'ayatemewe hamwe n'imvo zatumye atemegwa. Abatashimishijwe n'ingingo yafashwe n'amasepi barashikirije umugwiseni ibirego vyabo intara ku ntara ku magenekerezo ya 27 na 28 Kigarama mu mwaka wa 2024, nayo yararonsa akanya ko kuvyihweza no gutanga inyishu.
muri uku kwezi nyene umugwi seni waragize inama n'abazohiganwa urabwira ingene bazotondekwa ku ikarata y'itora. Twaraberetse ibicapo vy'ikarata y'itora ko bimeze n'ingene ibimenyetso vy'abazotora bose vyatondetswe haba ku matora y'abajenama b'amakomine canke y'abashinga amateka. Kabaye akaryo keza kugira ngo umwe wese asuzume neza ikimenyetso yatanze ko ariko kiri ndetse biremezwa. Muri iyo nama nyene twarabasiguriye ibiri mu cegeranyo gishigwa kw'amajwi uwitoje wese yaronse ku biro vy'itora, intara ku ntara, ikomine ku ikomine. Ico cegeranyo kiri mu rukurikirane rw'ibindi vyegeranyo biva ku biro vy'itora gushika muri seni, bivuye muri sepi bikaja no muri sepi, bivuye muri sesi bikaja no muri sepi. Ico cegeranyo ni ca kindi nderetsi z'abitoza zitahana iharugwa ry'amajwi riheze bagashikiriza ababatumye bakabona amajwi bagiye bararonka ku biro vy'itora. Aha nagomba ndabisubiremwo abari ngaha mu vyumve, ndabafashe nk'icabona mwese. Umunyamugambwe uri mu runani uhiganwa wese yarungitse umuntu kumurabira ingene vyagenze, mubasabe bazotahane ca cegeranyo c'ivyavuye mu matora. Urubanza ruzoba ruheze n'umwana azoruca, hazoba hasigaye gusa guteranya, n'abana bahejeje 6e barashobora guteranya bakabitora. Tuve ngaha tuvyumvikanye, twebwe seni muzotwishuze kirya cegeranyo c'ivyavuye mu matora ku biro vy'itora. Dufise ibiro vy'itora 14,103. Dufashe babiri ku biro vy'itora kugira umwe aje kumira amate uwundi amusigarire, muca mwumva ko ari iburi ibihumbi birenga 28 z'indorerezi z'abanyamigambwe. Hari umukomiseri yaratuzaniye ijambo twakunze yabise inderetsi. Abakunda kwandika muri kazinduzi murashiramwe iryo jambo, riratandukanya umurorerezi n'inderetsi, kuko inderetsi itezwa kujana icavuye mu matora. Aho nta rubanza ruzosubira, tuzofata ivyegeranyo vyavuye mu matora duteranye, umwe wese azoca abona amajwi yaronse. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu, bubaha mwese mukoraniye hano. Kwigenekerezo rya 31 Kigarama mwaka wa 2024, abatanze amadosi bifuza kuba abashinga amateka nabo baramenyeshejwe ivyavuyemwo. Abatashimishijwe n'ingingo yafashwe na seni barashikirije ibirego vyabo muri sentare ijeje kubahirizwa ibwirizwa nshingiro kugira nayo ivyihwezi iheze ishikiriza ingingo yayo. Kuva kwigenekerezo rya 2/0 uyu mwaka wa 2025, intonde z'imigambwe zemewe, abigenga bakwije ibisabwa bemerewe kwitoza mu matora y'abahanuzi b'amakomine zaramanitswe ku biro vy'amasepi bivanye n'intara bitojemwo. Kwigenekerezo rya 8/0 uyu mwaka, sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro yaramenyesheje abayituye ingingo yafashe, yongera yamenyesha umugwi seni. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro izo ngingo, haratunganijwe gushasha intonde z'abifuza kwitoza mu bibanza vy'abashinga amateka. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu, bubahwa mwese mukoraniye hano, abazohiganwa mu bibanza bazoba bagize inama z'amakomine no mu bibanza vy'abashinga amateka muri aya matora y'uyu mwaka w'2025, bose hamwe ni 9,662. ngira ngo mwabiboneye bariko baradefira. Abazohiganwa mu bibanza vy'abahanuzi b'amakomine biciye ku ntonde z'imigambwe b'amakomine mu ntara zose bangana n'6,750. Abigenga bazitoza ku giti cabo mu bibanza vy'abahanuzi b'amakomine ni 3. Abazokwitoza kuba abahanuzi b'amakomine bose hamwe ni 6,753. Abazokwitoza mu bibanza vy'abashinga amateka biciye ku ntonde z'imigambwe mu ntara zose uko ari 5 bangana n'2,898. Abigenga bazokwitoza ku giti cabo mu bibanza vy'abashinga amateka ni 11, kandi twamenyesha yuko abenshi bari muri Bujumbura.
abazokwitoza mu bibanza by'abashingamateka bazoba bangana n'ibihumbi 2,909. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu bubahwa mwese mukoraniye ngaha, kuva ku igenekerezo rya 10 gushika ku rya 12 Ruhuma uyu mwaka turimwo, harabaye igikorwa cyo kumanika intonde mfata kibanza z'abiyandikishije ngo bazokwitaba amatora y'uyu mwaka. Intumbero nyamukuru y'imanikwa ry'izo ntonde kwari ukugira bene gihugu basuzume ko amazina yabo n'ibindi bibaranga biriko kandi vyanditswe neza. Amakosa yibonekeje kuri izo ntonde yarashikirijwe mu Gwiseni urayakosora kugira urutonde ntabanduka ruzobe rumeze neza kandi hazokorwa amakarata y'abatora. Ku basirikare biyandikishirije hanze y'igihugu iyo bari mu butumwa, intonde zabo mu Gwiseni wazihaye ubushikiranganje bakukira. Abiyandikishirije mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu nabo nyene barazisuzumye, amakosa babonyemwo barayashikiriza, araheza arakosorwa. Ico gihe nyene niho abantu boba barimutse bakavaho bariyandikishije bakungururiza ahandi. Aha twovuga nk'abanyeshuri bahejeje amashuri, abigeme bagiye kubaka izabo n'abandi, abo bose baciye babimenyesha. Umugwiseni uraheza ubimurira ku biro vy'itora bishasha vyaho baba. Kuva ku magenekerezo ya 12 na 13 ku kwezi kwa Ruhuma, umugwiseni waratanze ivyigwa bijanye n'amatora ku bari mu mashirahamwe yiyemeje gukorana na seni, cyane cyane mu bijanye n'inyigisho z'amatora no kurorera amatora, kugira nabo bazovyigisha abene gihugu babitahure neza, bongere bategura abanywanyi babo bazokurikira kurorera amatora kugira ngo ivyo bikorwa bigende neza. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu bubahwa mwese mukoraniye hano, kwigenekerezo rya 11 Ntwarante uyu mwaka, umugwiseni warasohoye ingingo ishinga itigiri c'abazotorera ku biro vy'itora ko boba bangana n'abantu 500, mu gihe naho hoba hari batorera aho batiyandikishije ico gitigiri ko kwitorenga 525. Kwigenekezo rya 17 Ntwarante uyu mwaka, umugwiseni warasohoye ingingo ishinga igitigiri c'ibiro vy'itora ikomine ku ikomine, intara ku ntara, ishinga kandi ibitigiri vy'abazotora. Ibiro vy'itora nkuko nayemeje kubivuga vyose hamwe mu gihugu hagati ni 14,103, hanze y'igihugu mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu ni gitigiri ivyo biro vy'itora ni 53, vyose hamwe bicaye 14,156. Ikosorwa ry'intonde z'abakwitaba amatora riheze, bimwe ibitigiri twashize ko ni 6,13,498. Abiyandikishije mu gihugu hagati bangana ni 5,998,977. Igitigiri c'abazotora baba hanze y'igihugu bangana 14,521. Kwigenekerezo rya 8 Ndamukiza uyu mwaka turimwo, umugwiseni warahaye inyigisho abagize imigwi ijejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara sepi n'abagize imigwi ku rwego rw'ikomine sesi. Ahanini izo nyigisho zari zijanye n'ingene itora rigenda n'ingene amajwi harugwa ku biro vy'itora. Izo nyigisho nizo zahawe na bamwe bazoba bakorera ku biro vy'itora. Twari twategekanije ingene itora rigenda, ariko ibihe ntivyatubereye neza. Nimwadukundiranye n'icubahiro baraza kugacisha ko abantu bagende bakabonye, bizoba biri muri rukurikirane kwa yanyigisho mwuguruza y'ingene amatora yagenda n'ingene abantu bo kwifata. Ubu naho twaba tugeze ku inyigisho ijanye n'ingene batora, bova ngaha babibonye, ariko nimwabishima mukabona ari vyiza twari twagateguye. Abari mu buhinga baraza kuraba akanya bo gacishamwo, hanyuma abantu bagende babibonye. Kwigenekezo rya 11 Ndamukiza uyu mwaka w'2025, umugwiseni waratunganije inama n'abegwa n'amatora. Aha twovuga abaserukira imigambwe, abaserukira amadini n'amashengero atandukanye, abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki,
abari mu nzego z'umutekano n'abari mu nzego z'ubutungane. Bamwe bose twarabibutsa uruhara bafise mu matora bivanye n'amabanga bajejwe. Muri iyo nama twaraberetse nabo nyene urutonde rw'ibiro vy'itora mu gihugu cose kugira bizobafashe gutondeka abo bazotuma kurorera canke kurereka uko amatora ariko aragenda. Kwigenekezo rya 18 ndamukiza uyu mwaka umugwi seni warashikirije abahiganwa ishushanyo ry'amakarata y'itora kimwe bita mu gifaransa specimen de bulletin de vote. Bazozigwiza bazikoreshe mu kwiyamamaza. Twongere tubamenyeshe ko ibirori bitunganijwe kugira ngo bavyitegurire kuko ari bahanini bazoba bari muri iryo higanwa. Kuva kwigenekezo rya 21 ndamukiza gushika ku rya 16 uyu mwaka turimwo abifuza kuja kurabira imigambwe izoba yabatumye n'abifuza kurorera uko ibikorwa bizoba biriko biragenda ku munsi w'itora ku biro vy'amatora barasavye impusha abakwije ibisabwa bariko barazihabwa bakazorera mu ntara canke mu gihugu. Kuva naho kwigenekezo rya 21 gushika ku rya 27 ndamukiza uyu mwaka abagize imigwi sesi na sepi barahawe inyigisho ku bakozi bazokorera mu biro vy'itora zijanye n'ingene amatora azogenda. Nyiricubahiro mukuru w'igihugu bubahwa mwese mukoraniye nga hano ngivyo ibikorwa umugwi seni umaze imisi urangura vyo gutegura amatora y'uyu mwaka. Twagomba kubamenyesha ko umugwi seni kuvuka ijaho wafashe ingendo yo kuganira n'abegwa n'amatora bose wagiye urabamenyesha ibikorwa ugeze ko niba bigiye gukurikira mu misi ya vuba. Nitworangiza tudakengurukiye buramatara arongoye intara nziza ya Gitega yatwakiriye nabo bafashanya mu ntwaro ukuntu batwakiriye neza, nongera kandi nkengurukira abadufashije gutegura runo rubanza. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, banyakubahwa mwese mwateye iteka bino bikorwa. Ndangije nsubira gukengurukira cane nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi kuba yigoye akaza gutanguza icese bino bikorwa, nongera kandi nshimira mwebwe mwese mwitavye runo rubanza. Turabasavye rero muze gutega amatwi neza mwongere mwakirana ugweze igikemanyi nyene icubahiro mukuru w'igihugu yaduteguriye, impanuro aza kuduha tuzifate nkama tuzozishire mu ngiro tudahiga imanga canke tudakebaguzwa. Twese hamwe tubanaye twitegurira amatora meza y'umwaka, niharamba amatora ashingiye kuri demokrasi, niharamba amatora atekanye, niharamba amatora adakumira. Imana ibahezagire, murakoze.